God, take us back, the place we began, the simple pursuit of nothing but you. Mana, dusubize ku matanguriro yacu ya kera. Matt Redman, imwe mu ndirimbo zidasanzwe rwose cyane Imana yafashije uyu muhanzi mwiza rwose cyane Matt Redman. Numva ari uwo mutima ndiko ndavugiramwo ko ubukristo na cyane cyane bwo mu Burundi bwatakaje amatanguriro nyakuri. Ubukristo bwa Giprotestanti bwatanguriye ibinjana bine n'ivyo bidutandukanya n'intambara abareformateur bagwanye. Uno munsi cyo tuza gukoresha izi nyigisho twari tumaze iminsi twiga zitubere nk'igitorshe kinini cyane. Twari tumaze igihe twimurika mu mitima mwe yadufasha kwitahura umwe wese ugiti ciwe bivanye na zino nyigisho. Ariko no munsi kino gitorshe turagerageza tukimurikishe aho twicaye, aho duherereye muri kino gihugu, tumurike no muri kahise turabe nimba ubukirisu bwo mu Burundi bukiri ku rufatiro, hanyuma tugwaye hehe Imana yodukiza gute. Tubane twumviza kano karimbo ka Matt Redman, God take us back. Keep your grace close, you're bringing us back, you're bringing us home to an unswerving faith in the power of your name, and a heart beating for your kingdom to reign, a church that is known for your presence again. Oh God, take us back, because nothing and no one comes close to you. Hagati ya twebwe naho bano ba reformateur bari bahagaze haca ibinjana bine. Muri ivyo binjana bine habaye vyinshi. Igihe kanaka mu bibanza kanaka uyu murage wa Giprotestanti warashobora gukomezwa rwose cyane, mbere ugatosorwa gusumba n'igihe c'aba Martin Luther na Calvin. Ikindi gihe naho uyu murage waravangwamwo amakosa n'iyindi miyaga atari myiza. Ibi vyagiye bitumwa n'impamvu zitandukanye. Turagereza turabe ku ishengero ryo mu Burundi cyane cyane ryo rimaze gusa nk'imyaka idashika 100 umwuzo wa Giprotestanti uba ushitse mu gihugu cy'u Burundi. Njanje no kw'amashengero nka yose ya Giprotestanti atangurwa mu ntango y'imyaka ya 30, kuvuga ko tumaze nk'imyaka 80 gusa irenga idashika 100 ubutumwa bwiza mu buryo bw'umurage wa Giprotestanti bwinjiye mu gihugu cyo mu Burundi. Turaza gufata umwanya wo kwiyumvira mbega habaye iki, hononekaye iki, twokoresha gute, twomurika gute vya bintu bitanu bigize intambara y'abareformateur. Twokwiraba hanyuma tukaza kwimurika, tukaza kwigereranya gatoyi na bino bintu bitanu, turabe aho duhagaze. God take us back, Matt Redman. Nothing could ever come close. Oh, nothing and no one comes close to you. Oh, nothing could ever come close. Oh, nothing and no one. Well, it's you and you only. Nothing could ever come close. Nothing and no one comes close to you, Jesus. Imana imbabarire nimba nihenze n'abanyumva bantunge, kumbure n'ubumenyi butoyi kandi ngira ngo n'amaso atabona neza. Ariko aho ngeza igice kinini kigize ubukristo bwo mu Burundi nkuko natanguye mu kinjanja 16-17 ku buryo ibitari bikeyi mu bidukikuje wumva ufise impungenge nimba vy'ukuri wo vyita ubukristo. Ibi vyatumwe n'ibintu bitari bikeyi muri imyaka idashika 100 ubukristo bwa Giprotestanti butanguye mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi bwaciye mu bihe bidasanzwe.
umuntu aragerageza gutahura ibintu bitandukanye byatugejeje aho tugeze uno munsi. Ni muri buri kumburengira ngo hari ibintu nka bitanu. Bwa mbere nuko ubukirisu twabuhawe mu bihe bya colonisation, mu bihe bitoroshe byaho igihugu cyariko kiraca mu bihe byo kukolonizwa n'abakoloni. Hanyuma ivyo vyose vyara influence ingene abantu baza kugumbira uwo muzo mushasha w'ubukirisu neza canke nabi. Bwa kabiri nuko nabo ba missionnaire babutuzaniye harimo immaturité missionnaire, nuko nabo nyene ubwabo uno munsi dusubije amaso inyuma dusanga nabo nyene bari bahajije ibitari bikeye. Ubwa gatatu twaramaze imyaka tutari expose hirya yacu turabe ubukirisu budukikuje, dushobore kwitegereza n'amaso araba neza kandi adafutswe n'ibindi bintu abamisiyoneri badufutse mu maso, kugira ngo ivyo batubwira n'ubukirisu turiko turakira tubigereranye n'uwundi mwandu udukikuje w'ubukirisu mu bindi bihugu no muri kahise k'ivyo bihugu. Tukiri muri ico nyene hari ikintu ca education théologique, nuko vyafashe igihe imbere yuko abarundi vy'ukuri kandi n'ubu kiracari ikibazo bagenda bakiga mu mashure anonosora ivy'ijambo ry'Imana kugira ngo babe indongozi nziza mu gihugu ciwabo no mu bukirisu bwo mu gihugu ciwabo. Bwa kane hariho intambara zidasanzwe politike, guerre civile zihitiye muri iyi myaka ni muri 2050 irangiye. Harabaye intambara nyinshi no kunyiganga gose cane mu mibereho y'abarundi mu buryo bwa politike, byazanye intambara n'inyankane n'injyane nyinshi cane. Ubwa gatanu hariho imiyaga mibi cane y'inyigisho z'ibinyoma zaje zituruka hahandi nyene ubutumwa bwa mbere bwaje buva no kuvuga mu bazungu, ariko cyane cyane muri Amerika, aho iyi miyaga y'inyigisho z'ibinyoma yaje ihuha igahuhira kwishengero riza rimaze imyaka 70 irenga, na nyene gifitiye ibibazo bitandukanye byari kongataje bituma ubukirisu igihe buhushwe ko iyo miyaga mibi y'inyigisho z'ibinyoma bigora cyane ishengero ryo mu Burundi gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ibi vyose amafacteur yose atanu y'abakolonisation, immaturité missionnaire, manque yo kuba expose ku bundi bukirisu budukikuje no kubijanye n'inyigisho z'ivy'Imana zinonosora ivy'Imana, ibihe vya politiki bitoshe n'intambara z'injyana n'imiyaga mibi y'inyigisho z'ibinyoma, ibintu bitanu vyose bikoraniye hamwe vyadushikanye ku bukirisu uno munsi bukongataye gose cane kumbure gusumba uko tuvyibaza. Turagerageza rero tugaruke kuri bya bintu bitanu, tuze turageranya ubukirisu budukikuje na kimwe muri bino bintu bitanu, tugerageze atari mu mutima wo guhinyura ariko umutima wo gusubira kandi gusenga tubwira Imana ati Mana dusubize ku matanguriro ya kera. God take us back, Matt Redman. God take us back. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing and no one, it's you and you only. Nothing could ever come close. Sola Scriptura. Abanyabura barafise vyumviro vy'ubwenge bitari bikeyi bibabera intambamyi zo kwizera nimba vy'ukuri Bibiliya yahumetswe n'Imana. Twavuze kugira ngo vy'ukuri twakire Bibiliya mu bubasha bwayo muri autorité yayo, dutegerezwa kuba twizera ko vy'ukuri yahumetswe n'Imana. Ariko nimba twizera ko yahumetswe n'Imana, twategerezwa hadaza kubaho inkurikizi zo gucira bugufi ububasha bw'iryo jambo. Kwebwe abanyafrika kumbura abarundi nta bisika vy'ubwenge bikomeye bitubuza kwizera ibyo twita inspiration plénière et verbale. Ni kuvuga ko Bibiliya yahumetswe ku gice cose mu bitabo vyose byo muri Bibiliya, nta gice na kimwe gitahumetswe n'Imana, ibyo twita inspiration plénière. Ariko kandi ni inspiration verbale kubera amajambo akoreshwa muri Bibiliya, abanditsi bo muri Bibiliya bakoresha naho abafatiye ku buzima bwabo bwa misi yose, nibihe bariko baracamwo, nibihe abandikira bariko baracamwo, nibikibanza barimwo, nakahise kubwo bwoko bwabo n'ubwabo bariko barandikira, ko ibi vyose bifitanye isano n'amajambo abo banditsi bahita no kugira ngo bashikirize Imana yababwiye. L'inspiration verbale ivuga yuko no mu gutoranya ayo majambo Mpwemu Yera yari yubikiye ku bwenge bwabo, yariko ajyame ku bwenge bwabo kugira ngo arongore uguhitamwo kwabo
kwijambo iryo ari ryo ryose bakoresha kugira ngo bashikirize ubutumwa Imana yabahaye ku bantu batandukanye, byo twita inspiration verbale. Twebwe rero mu buryo bw'amajambo turizera inspiration plénière verbale kumbure, ariko mu nyifato ntitwakira ububasha bwose bw'iryo jambo, kuko nimba vy'ukuri Imana ariyo yahumetse rino jambo, twategeza guhinda agashitsi kadasanzwe imbere yayo. Mbega twitegereza iki mu bidukikuje tukiri ngaho? Ubwa mbere na mbere ibintu byatangwe bipfira kuri podium. Hari umwidegemvyo urenze abavugabutumwa, abapastori, abigisha bagira iyo bahagaze imbere y'ishengero, ku buryo ivyo bituma hatakara kubaha no kwakirana ijambo mu bubasha bwaryo, ku buryo ariko araryumva bumva ko ari Imana ubwayo yonyene iriko iravugana nabo. Hari légèreté idasanzwe mu majambo, mu nkuru zitabereye, zidakwiriye, aho umuntu hamwe avuga ivyiwe, umuryango wiwe, inkuru ziwe, ivyo yaciyemwo, ibibazo vyiwe, aho afyinisha amajambo, agira ikintu cyo gutakaza igitinyiro no ku majambo akoresha ahagaze hajya imbere, ku buryo abumviriza batakaje umutima wo kumva ko bariko barumva Imana ubwayo. Ariko ikirenze inyifato ibera imbere iyo turiko turigisha, hariho n'ingene iryo jambo turitegura bifise inkurikizi ku bariko baratwumviriza, nimba baza kumva ko ari Imana iriko iravuga canke atari Imana iriko iravuga. Iyo tuje imbere y'ishengero tutigeze dufata umwanya n'umwitwaririko wo gutegura ijambo ry'Imana kugira ngo uko nyene Imana ivuga mu ijambo ryayo aba arivyo dushikiriza abantu, turondere insobanuro nyakuri kugira ngo ic'Imana nyene yari kwirabwira bari abantu tugerageze kugitahura, hanyuma tugire urugendo rwo gufata yansobanuro twakuye muri bwa butumwa bwa mbere bwahabwa abandikiwe ubwa mbere, dukuremwe insobanuro itahinduka n'ukuri kudahinduka, hanyuma Imana itwigisha ingene urwo rugendo ruva hariya rugashika kuba turi kumwe naho tubaye, n'ingene iryo jambo tugigereranya ko tugirabisha ko nibyo turiko turacamwe, ariko twagerageje gutora ijambo ry'Imana, ijwi ry'Imana muri iyo mirongo ya Bibiliya. Kudategura no kutagira umwitwariko n'ivyo ko turavuga ari vyo Imana iriko iravuga mu gisomwa, vyerekana kutagira igitinyiro ku bijanye n'ijambo ry'Imana, bigatuma n'ububasha bw'ijambo ry'Imana bugenda buratakara, kuko abantu bumva amajambo y'abantu kuri podium, ntibumva amajambo y'Imana. Iki ni kibazo Yakobo 3:1. Bene data, muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba bigisha, murazi ko tuzocirwa urubanza ruruta iz'abandi. Avuga ati turakwiye kwegera igikorwa c'ubwigisha, cyo kwigisha ijambo ry'Imana hamwe n'igitinyiro. Mu nyuma atangura kuvuga kuko twese dutsitara muri vyinshi, umuntu wese adatsitara mu vyo avuga aba ari umuntu atunganye gose, ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Ndazi ko munsi tumenyereye amajambo Yakobo ajanye no kwirinda kwiyanduza kubijanye n'amajambo, ariko intumbero ya mbere ya Yakobo nta nubwo kwari kwigisha ibijanye aspect morale, ibijanye no gutunganya imvugo yacu kugira ngo tugire ingeso nziza n'imibereho myiza. Urabona ko iyi aspect irimo, ariko hanini bifatanye n'umurongo wa mbere ujanye no kutihutira kuba abigisha, kubera vyoroshe kuvuga nabi, kubera udutsitara muri byinshi mu byo tuvuga. Iyo umuntu atsitaye mu byo avuga aho hari umwigisha, inkurikizi ziba nyinshi gusumba. Aca basaba yuko abantu bogira igitinyiro iyo bari kwarinjira mu ibango ryo kwigisha no gusobanura ijambo ry'Imana. Ico gitinyiro kiriko kirahera mu bakozi b'Imana, ivyo bica bigira inkurikizi ko n'ishengero ubwaryo hagenda hatakara gutinya no kubaha ijambo ry'Imana. Zaburi ya 29 turabona ko ijambo ry'Imana ryategerezwa kugira igihe cose abantu bumvise ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana muri 29 dufite 11 tuyisome yose. Mwaturire Uhoraho yemwe bana b'Imana, mwaturire Uhoraho ko afise icubahiro n'inkomezi, muhe Uhoraho icubahiro kibereye izina ryiwe, musenge Uhoraho mushajije n'ukwera. Ijwi ry'Uhoraho rihindira hejuru y'amazi, Imana y'icubahiro ihindisha inkuba, niwe Uhoraho ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Ijwi ry'Uhoraho rifise inkomezi, ijwi ry'Uhoraho ryuzuye igitinyiro. Umurongo wa 4, ijwi ry'Uhoraho rifise inkomezi, ijwi ry'Uhoraho ryuzuye igitinyiro. Ibi biriko biratakara mu ishengero ry'Imana. Abantu nibacumva n'ijwi ry'Imana, igitinyiro n'icubahiro bibereye. Iki ni kibazo gikomeye cyane. Tukiri kuri sola scriptura, hari ingorane yijanye nuko ivyo twizera vyinshi vyanduka mu buvugishwa duhabwa
tuvuga mu byo tweretswe no mu byo twaciye ama experience yacu hariho umuco mushasha wo kubaka ibyo twizeye kuvugishwa no kwiruka inyuma y'abavugishwa hano mu Burundi no ubona ama televiziyo yaraje na YouTube zaraje aho usanga abo bavugishwa ari bo ubuzima bwacu buzunguruka ko gusumba ijambo ry'Imana. Tukiri muri Sola Scriptura haracariho ikibazo cyane kubijanye no kwemera ububasha bw'ijambo ry'Imana. Matre Imana ati dusubire ku matanguriro ya mbere. God take us back. Of nothing but you, the innocence of a heart in your hands. God, take us back. Oh God, take us back to an unswerving faith in the power of your name, a heart beating for your kingdom to reign, a church that is known for your presence again. God, take us back. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing and no one, it's you and you only. Nothing could ever come close. Ikindi kibazo kijanye na Sola Scriptura muri context yacu mu Burundi hariho ikibazo kijanye nuko amashengero avuka atadera kuri credo iyariyo yose. Nta mwitwarire ko uko abarongozi b'amashengero bagira ikibagenga kubijanye n'ivyo bizera n'ivyo bigisha kuburyo nabo bariko barigisha bashobora gusuzuma ivyo bariko barigishwa ego barabiye muri Bibiliya ariko kandi barabiye no ku cegeranyo c'inyigisho z'ukuri abarongozi babo basinyeho kandi bemera kandi basangiye n'abandi bantu bashobora guhubura abarongozi babo iyo bahuvye ibyo twita amacredo canke ama confession de foi. Ama confession de foi rero arafise akamaro. Twebwe haravutse amashengero menshi cyane kuva igihe Republika ya Pierre Buyoya aho yugururiye imiryango muzo wa demokrasi. Uwo muzo wa demokrasi uzane n'amashengero menshi cyane yagwiriye atari amashengero yatangujwe n'abamissionnaire ariko amashengero yigenga menshi aba yatangujwe n'abarundi ngahanyene kandi adafise ikintu kimwe kiyagenga kubijanye n'urufatiro rw'ukwizera canke ngo bagire ababasuzuma bari nyuma yabo kubijanye n'ivyigishwa. Ibi vyagwirije amashengero menshi aho umurongozi ibimujemwo ari byo yigisha hanyuma akamafisa abantu bamukurikira. Umuhinga yitwa Hodge akaba ari umuhinga cyane kubijanye no kunonosora ivy'ijambo ry'Imana niwe agerageza gutanga n'imiburi impamvu zitatu ama confession de foi akwiye kubaho ibintu n'imiburi bine bifasha. Ubwa mbere na mbere avuga ati ama confession de foi arazigama ukuri arapreserva ukuri kubugisheno n'igihe riciye mu bibazo bitandukanye kubijanye n'ivyizegwa riba rifise urufatiro riziragaruka kuvyo giyemeje ko rizokwama ryizera. Bwa kabiri aba confession de foi arazigama ishengero inyigisho z'ibinyoma bigatuma ryama rizigama integrité de l'évangile kubera iyo hadutse ibinyoma ukuri ni guhinduka ariko ibinyoma biguma biza ari vyinshi rero biratuma ishengero rishobora gusuzuma inyigisho shasha z'inyuma ziriko ziraza. Ubwa gatatu ama confession de foi araba urufatiro gukuri no kunywana ku bantu bose no ku mashengero yose aba yasinye kuri ico cegeranyo c'ukuri n'ivyizegwa kugira ngo ashobore gukorera hamwe mu buryo bw'ubumwe. Ubwa kane ama confession de foi aba yanditse mu buryo busanzwe kandi bwegeranya bupfunyapfunya ibigize ukwizera kwa Gikristo ku buryo vyoroha kwigisha abantu basanzwe byo bita instruction populaire cyangwa inyigisho wigisha abantu basanzwe. Iyo confession de foi iyo zidahari bino bintu bine vyose bigenda bitakara kandi mu Burundi tugeze habi kubera umwe wese yigisha ibintu kwa vyumva avuga yuko ariko mwemera imishuriye muri Bibiliya ariko hotangura ko mwitwarire kugusubira kandi kubaka amashengero yemera kugengwa no gusuzumwa n'amadokuma azwi neza muri kahise yuko yasuzwe kandi yanditswe n'abantu babinonosoye byo genda bizigama bigaheza instabilité doctrinale amashengero yo mu Burundi. Ariko naho tuvuga gutyo ama confession de foi si Bibiliya nasubiriye ya Bibiliya agira akamaro iyo yubakiye ku jambo ry'Imana. Ubwa kabiri agira akamaro iyo abantu bayasinye ko bidegemvya
kuyarya badategetswe n'ikintu na kimwe. Hari igihe abarundi batanguza amashengero bayatabagatanguzanya umenga bafitaniye ubucuti n'amashengero ari hanze, ariko ari kubera gusa bifuza gukorana n'abo bantu, atari kubera mu mutima bumva kuba bakeneye ikintu kibagarde amagarde fu ku bijanye n'ivyizerwa n'itunganywa ry'amashengero. Hamwe abarundi twogera ahantu tuvuga tuti akajagari k'amashengero adafise urufatiro na gatoyi rw'ijambo ry'Imana, ibinyoma bizobana yavyigishwa urunganwe ku rundi gushika igihe tuzohaguruka. Dufise n'iburi ama option atatu. Option ya mbere nuko amashengero avuka agenda arahitamwo imwe muri aya makonfession muri kahise, amakonfession yageragejwe muri kahise, umuntu akamenyesha ishengero ryiwe iyihe confession de foi yaderako kugira ngo n'igihe ayovye bashobore kuraba ico bamufatirako kubijanye n'ivyo ariko arigisha. Bwa kabiri dushobora kubera kuvyagwa n'ayandi mashengero yo hanze akomeye kandi afise urufatiro n'amadokuma meza cyane kubijanye n'ijambo ry'Imana. Ubwa nyuma twebwe abarundi dushobora kwegerana hamwe abantu ariko bararugurira uyu muco wa kireforme, bakaja hamwe bakagira urunani, kandi urwo runani rukagira n'ivyizerwa birugenga, kandi amashengero yifuza kuzaregwa muri uwo muco akiyandikisha muri urwo runani. Imwe muri izo nzira birashobora gufasha kuzigama umuco w'ijambo ry'Imana. Sora Scriptura, Imana dufasha kugaruka ku matanguriro. God take us back. You're bringing us back. You're bringing us home to an unswerving faith in the power of your name, and a heart beating for your kingdom to reign. A church that is known for your presence again. Oh God, take us back. It's you and you only, but nothing could ever come close. Turiko turanyaruka, reka turabe sola fide nayo ingene ukwizera ariyo moyen par lequel Imana idukiza, ariko nuko kwizera ni ingabire y'Imana. Ikintu cyo kwizera kirigishwa cyane hano, ariko ukwizera ko muri bibiliya ngo twabiravye kugizwe n'ibintu bitatu: ubwenge, gutahura ijambo ry'Imana, hariho iyo aspect cognitif, aho ukwizera kwa gufatanya na le contenu de l'évangile, le contenu yico Kristo yakoze ku musaraba, le contenu y'umugambi w'agakiza, hariho assensus, assentiment, aho umutima wuzura assurance kuri ivyo bintu ubwenge bwatahuye, hariho na fidusi, aho umutima wose wirekurira ukagumbira Kristo kubw'ivyo watahuye kandi wujujwe assurance. Uko kwizera tuguhabwa n'ingabire y'Imana biciye muri mpwemu yera, si ikintu dukora biciye mu nkomezi zacu, kandi ico kintu kisha kibandanya gikura muri twebwe. Tubandanya dutahura Imana kugira ngo tubane dukura mu gakiza, tubandanya twujuzwa assurance y'ukuri, kandi tukabandanya twirekurira Imana ku munsi ku munsi kugira ngo tubane gukurira muri ubuzima bw'agakiza. Ariko no munsi kwizera kwigishwa mu Burundi ni kufise ivyo bintu bitatu. Ni ukwizera kwaho umuntu yiyumvira ikintu cyose akeneye gusa akacizera. Twizera mu kwizera, kandi ico kintu twizera kikaba ari ikintu kijanye n'ico twe dukeneye, tukacizera tugakrea notre propre réalité. Tuzogaruka kuri izo nyinshi ko zidahagaze muri Bibiliya, zihagaze mu yindi miyaga y'ibinyoma y'abadayimoni yo muri mouvement ya Nouvel Age. Ariko kandi birafise inkurikizi kwivuga butumwa. Ivuga butumwa ryacu rihegaza ku matekinike yo gutuma umuntu ahitamwo hakumushikana, hakumusengera ngo ubuntu bw'Imana bumuneshe. Usanga tutitwarika kumubwira ubutumwa bwiza ngo tubusobanure, ariko twihutira kumushikana ahantu afata ingingo, kubera twandukijwe n'inyigisho atarizo zijanye no guhitamo k'umuntu n'ubushake bw'umuntu, ingene bumushoboza kwakira agakiza. Izi nyigisho ziragwiriye gose cyane kandi ziratitura inkomezi z'ubuntu n'inyigisho zijanye n'ubuntu, kandi zirasubiza inyuma ibijanye n'ubutumwa bwiza ko ntibusobanurwa, ahubwo biteza imbere akameremere k'umwana w'umuntu, kandi bigateza imbere amatekinike agamije kwentera umuntu ngo atange iyo nyishu ahitemwo ico kintu bariko baramubwira, guhinduka umukirisu, guhinduka umuporoti, kuja hamwe n'abandi bantu bitwa abaporoti. Kubijanye na grace, sola gracia, conception ya grace ihari mu Burundi ni conception, tuvuze grace tuba tuvuze abondance, faveur, ingene ab'Imana igiriye ubuntu, ibagira abambere, baratunga, bashika kure, basumba abandi. Ariko hari ico kibazo cuko
la conception biblique de la grâce yagiye isubira inyuma. La grâce yacu mu Burundi iri identifier na faveur y'ibintu materiel Imana duhereza no kuba bambere no gusumba abandi. Ariko turabye muri Bibiliya dusanga iryo jambo grâce rigenda rifatana n'ibintu bitandukanye. N'akarero mu byakozwe n'intumwa 4 église primitive mu byakozwe n'intumwa bavuze grâce bavyidentifia no gushingira intahe ukuzuka kwa Yesu Kristo mu bushobozi bwa mwemu yera. Ibi tubisanga mu byakozwe n'intumwa 4:33 canke mu byakozwe n'intumwa 8:6-8. Ahandi ubuntu buri identifié no kwiyatasha ku mwami Yesu Kristo akaramata. Actes des apôtres 11:23, 13:43. Ahandi ubuntu bw'Imana buri identifié no gukomezwa kw'abera ngo babandanye mu nzira yo gutunganywa. Actes des apôtres 18:27. Ahandi ubuntu buri identifié n'ico Yesu yakoze ku musaraba, igikorwa ciwe cy'agakiza kitubohora mu rupfu rwe mu kuzuka kwe ngo twavyikishije insobanuro y'urupfu rw'iro tubisanga muri Actes des apôtres 15:11 cyangwa chapitre 20 ku murongo wa 24 n'umurongo wa 32. Two turaraba mu église primitive bavuze ubuntu ibintu babona gushinga intaye Yesu mu bushobozi, babona ico Yesu yakoze ku musaraba n'igikorwa ciwe kiducungura, babona kwifatanya na Yesu Kristo mu mutima tukiyatasha nawe akaramata, babona gukurira mu gugoroka no mu gushushanya na Kristo. Iyo bavuze ijambo ubuntu wasanga barigereranya n'ivyo bintu byose, ariko twebwe utuvuze ubuntu tubigereranya na faveur aho duhabwa ibintu byose dukeneye muri nosi. Tugaye kuri Sola Christus irafise ikibazo ngaha mu Burundi. Sola Christus Yesu gwenye ni mediateur, umuzo wa prophète benshi tubona ku mateleviziyo, turaba kuri TBN, turaba kuri Emmanuel TV, turaba kuri Sindabizi ahantu hatandukanye. Hari abaprofete benshi badutse aho abantu babahinduye Kristo, bafite dependance kuri abo bantu, kandi mu vy'ukuri benshi muri bo ari abigisha b'ibinyoma, ari abakozi ba Satani. Iyo dependance ikabirenze. Sola Christus ikaba yasubiriwe na Sola Prophet. Hari dependance irenze kubijanye n'abavugishwa populaire, ariko natwebwe ku bantu bitwa yuko bariko barayugurira umuco wa kireforme, hari dependance irenze ku mwigisha wawe, ku bitabo by'abateologie kanaka. Nikiri Sola Christus, ni Sola teacher, ni Sola theologian, ni Sola uwundi muntu agusobanurira ivyanditswe, uwundi muntu aguhagara imbere akwigisha kwa Mungu. Abantu barafite dependance kubigisha canke kubavugishwako. Ikibazo Solideo Gloria twavuze ibyo bintu byose yogaragara he? Imana ishaka guhabwa icubahiro ivyo bintu byose bihari. Hari inyigisho zifatiye ku mwana w'umuntu, hari ubuzima budahimbaza Imana, hari compromis moral irenze mu bantu bitwa ngo n'abakirisu, ku buryo icubahiro c'Imana bwo twavyigishije ko bumwe mu buryo icubahiro c'Imana kigaragara ni mu buzima butunganye. Tukaba tubona un compromis moral mu bantu b'i Burundi, mu biturire, mu busambanyi, mu bubeshi, mu gwanko, muri competition, muri rivalite, mu ntambara zidasanzwe, aho guhesha Imana icubahiro mu buzima butunganye kikiri ikibazo. Twako turaraba Solideo Gloria, Sola Christus, Sola Gracia, Sola Fide, Sola Scriptura, tugerageza kuraba ishengero ryo mu Burundi aho rigwaye. Ibintu byose tubivuze mu ncamake murana ko tutatevye gose cyane. Ibintu byose bitwereka yuko turi mu bukene budasanzwe bwo gusubira kandi kunagurwa bushasha. Haravuga ko dukeneye ikanguro, ariko turakeneye reforme kuri benshi batari bakeyi. Turakeneye reforme gusubira kandi gusubizwa ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Ku bandi bitwa ko ariko yugurira umuco w'ijambo ry'Imana barakeneye ikanguro, kuko ubona yuko nabo nyine bafite ikibazo cyo kugira ubuzima bwuzuye mwemu ya no kuryoterwa mwemu yera no kurondera mwemu ya n'ubushobozi bwiwe mu vyigishwa no mu vyo bigisha. Turakeneye ikanguro, turakeneye reforme. Kuri bamwe bakeneye kwigishwa reforme gusumba ikindi kintu cyose, kuri bamwe bakeneye kwigishwa ikanguro gusumba ikindi kintu cyose. Bana ifashe ishengero ryo mu Burundi. Hano turangirije urukurikiranira twari tumaze mu gihe. Imana ibane natwe tinyanga ubushobozi kuko data muhimbara kubaha ubwami.